Today I want to teach you about kingship and royalty. Uyu munsi ndashaka kubigisha ibihwanye n'ubwami. I want each and everyone to be taught Nifuza ko umwe wese muri twebwe yigishwa about the concept of royalty. ibihwanye n'ubwami. Hallelujah. Tell the person next to you, Bwira mugenzi wakwegereye you are royalty. uri umwami. Hallelujah. You carry the royalty in you. Ufise ubwami muri wewe. You don't have to live like other ordinary people. Rero ntukwiye kubaho nk'umuntu asanzwe. Hallelujah. Amen. You are consecrated one. Uri watoranijwe. You are chosen. Uhamagawe. You represent God. Userukira Imana. Hallelujah. Amen. Today I'm going to teach you about the leader and the leadership. Tugiye kwiga ibihwanye n'umurongozi hamwe n'uburongozi Or maybe let me put this way, the leader and his leadership. Reka navuge gutya umurongozi n'uburongozi bwiwe. We can't talk about royalty or kingship Ntitushobora kuvuga ibihwanye n'ubwami without teaching about leadership. tutavuze ibihwanye n'uburongozi. Because each and every king Kuko umwami wese rules. aganza. Royalty Ubwami is about kings. n'ibihwanye n'abami. As kings and queens, Rero nk'abami n'abamikazi it's better for us to understand how is leadership, ni iby'agaciro cyane ngo dutahure ibihwanye to n'uburongozi. redefine the leadership Tugomba kongera gusigura according to uburongozi the kingdom perspective. twisunze imbono canke igicapo When we c'ubwami. read in the book of Matthew chapter 20, Dusomye muri Matayo igice ca 20. Jesus was talking about kingship. Yesu yakavuga ibihwanye n'ubwami. And there was people who were looking after him Hariho abantu bariko baramurondera to be maybe his vice. kugira ngo bacike ivyegera vyiwe. But Jesus told them Maze Yesu arababwira the formula, abahereza formule what you can do to be great in this way. ivyo wokora kugira ngo ube ukomeye muri iyi si. Let me start with this quote of William Shakespeare. Reka ntangure iyi quotation cha proverbe ya William Shakespeare. He said one day, Yavuze umunsi some are born great. bamwe bavutse bakomeye. He said to this, I want you to write down, Ndashaka wandike aya majambo because I'm not going to preach, kuko singiye kuvuga but I'm ubutumwa going to teach. ariko ngiye kwigisha. That's my assignment to this morning. Ibi nivyo naje kuvuga uyu munsi. I want you to write it down Ndashaka muvyandike neza as much as you can, uko bishobora because cyane it will help you. kuko bizogufasha. Listen to this. Nyumviriza neza. This calling Uyu muhamagaro and this mentor hamwe n'uyu mutamana has a mandate of kingship in this nation. dufise igikorwa c'ubwami muri iki gihugu. The future great leaders Abarongozi bakomeye bakazoza of this nation b'iki gihugu will come out of this calling. bazova muri iri hamagagwa. You didn't hear me. Mwanyumvise neza. The great leaders Abarongozi that bakomeye will shake the corners of this nation bazojugumiza will imfuruka come out z'igihugu. of this calling. Bazova muri muhamagaro. Don't consider your life as if you are accompanying others, Rero ntuwifate nk'umuntu yaje guherekeza but abandi, you have been called by God ariko wahamagawe n'Imana to follow this vision, kugira ngo ukurikire iyerekwa to move this nation forward, maze utume igihugu gitera and imbere, to shake the nations. maze uhindure igihugu. We are the planet shakers. Twebwe turabahindura We isi, are the turajugumiza isi. nations changers. Turabahindura ibihugu. Are you hearing me? Muriko muravyumva. So you got to learn Rero ukwiye how kwiga you're going to rule, ingene uzotwara, how you're going to lead. ingene Because uzorongora. we are not called to be the bosses, Kuko ntitwahamagaye kuba ababosi, but we are called to be the leaders. twahamagaye kuba A boss is abarongozi. different from the leader. Abategetsi baratandukanye Are n'abarongozi. you hearing me? Muriko muranyumva Today I'm neza. going to teach you Uyu munsi ngiye as kubigisha much as I can uko how noshobozwa you can kose be a great leader. ingene wocika umurongozi Shakespeare adasanzwe. said, Shakespeare yavuze ngo some are born great bamwe bavutse bakomeye, and others achieve greatness, abandi bashikira gukomera, and others have greatness thrust upon them, or they impose, or they found themselves abandi great. batawe ko gukomera. Three kind of categories Hari ibice itatu of greatness, or how you can y'ugukomera achieve greatness. y'ingene umuntu ashobora kuba Some umuntu people adasanzwe. are born great. Bamwe bavutse bakomeye, If you are born from a king, niba wabyawe n'umwami you are automatically a prince. ucika umuganwa. It means later on you can become a king. Bisiga ngo muri kazoza wocika You umwami, can be a king successor.
ushobora gusubirira wa mwami But ari we papa wawe. others Ariko abandi nabo have strived to achieve it. baragwanye kugira ngo bacike abakomeye. They hustle Barabivunikiye very hard cyane gose to achieve greatness. kugira ngo bacike But abakomeye. others, Ariko abandi nabo, he said, others, abandi nabo hallelujah, find themselves in the position of authority or responsibility without seeking them. abandi bisanze mu bibanza by'uburongozi batabirondeye. No matter how the path you're going to use or you're going to pass through, Naco bitwaye inzira yose you uzocamo, must become great. ariko ugomba kuba ukomeye. Because this nation Kuko iki gihugu is looking for great people. kiko gihiga abantu This bakomeye. society we are living Iyi in sosiyete turimo iki is kibano looking for great people. kiko gihiga abantu If you bakomeye. don't become great, Nutakomera you become a victim. uzoba And I don't warenganijwe. wish you to be a victim in this Kasi world. nakwifuriza kuba For that's warenganijwe. not your calling. Kuko si umuhamagaro Tell the wawe. person next to you, Gira mugenzi mwicaranye. that's not your calling. Wo si umuhamagaro You are wawe. not born to be victim, Ntiwahamagaye kuba umuvictim but you are born to warenganijwe. be great Wahamagaye kuba ukomeye and great leader. kandi umurongozi akomeye. Oh God. Are you with me? Mbega muri kumwe nanje? So Jesus said, Rero Yesu aravuga ngo there are two kinds of kingship hari uburyo butatu bw'ubwami in this world. muri iyi si. There are kings according to God's Hari abami perspective. hari abami mu mbono y'Imana or according to kingdom canke mu bwami perspective. cyangwa twisunze igicapo But cy'ubwami there are bw'Imana. also kings. Hariho kandi n'abami. The Bible called them the evil kings. Bibiri bita abami babi. These ones Ababo rule baganza after manipulations. bakoresheje amayeri. They manipulate you. Bakoresha amayeri. They use domination, not dominion. Bakoresha amayeri atari kuganza k'ubumana. They use their schemes to manipulate you. Bakoresha ubwenge bwabo mu kuzana But amayeri. according to kingdom perspective, Ariko twisunze igicapo cy'ubwami a bw'Imana. leader Umurongozi or a king, canke umwami according to kingdom perspective, twisunze igicapo cy'ubwami is the one bw'Imana. who serves others. Ni wa wundi akorera abantu. Is the one who is serving people. Ni wa wundi akorera abantu. That's what I'm going to teach you. Uwo this niwe morning. ngiye kubigishako. Are you ready for it? Mbega muriteguye kuvyiga? Are you ready for it? Mbega muravyiteguriye? Quick in the book of Matthew chapter 20, Matayo 20 verse 26 to up to 28. 26. Please go quickly there. It says, but among you it will be different. It had to be different, actually. Hagati muri mwebwe bizoba ibitandukanye. People were looking after positions. Abantu reko bararondera amatitre. A mother of the sons of Zebedee Mama w'abana ba Zebedayo approached Jesus and asked him if his sons will be one, his vice president, and the second maybe vice president. One will be sitting on the right and the other one on the left. yegereye Yesu amubaza ati mbega abahungu banje umwe azobicegera cyane cyane cya kabiri bicari iburyo n'ibubamfu bwawe. She said to him, I want my son to be great. Avuga ati je kuko ndifuza ko abana banje nabo Jesus bakomera. said, Maze Yesu aramubwira it has to be different with you. ati ariko ivyo bigiye kuba ibitandukanye nawe. It had to be different. Bigomba kuba ibidasanzwe hamwe. Verse 26, but among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Muri mwebwe siko biri ariko ugomba kuba mukuru muri mwebwe azabe umukozi wanyu. And whoever wants to be first among you must become your slave. Kandi ugomba kuba uwa mbere azabe umuja wanyu. And he said, for even the Son of Man came not to be served but to serve others and to give his life as a ransom for many. Nk'uko umwana w'umuntu atazanwe no gukorerwa atari ugukorera abandi no gutanga ubugingo bwiwe kw'incungu He ya said, benshi. among you it will be different. Ariko muri mwebwe If you want to be great, niba ushaka kuba if you want to udasanzwe, lead, niba ushaka kurongora, if you want to be a king, niba ushaka kuba umwami, you got to serve others. ugomba gukorera abandi. You got to understand servanthood leadership. Ugomba gutahura uburongozi bukorera abandi. Where you come down Aho umanuka hasi and you start serving maze others. ugatangwa gukorera abandi. You are not called to be served. Ntiwahamagawe kugira ngo A ukorerwe. minister Umukozi is w'Imana the one to serve others. yaje uwo ni Is ukorera not the abandi. one to be served. Si wa wundi And he said, akorerwa. even the Son of Man
kandi n'umwana w'Imana has not come to be served, ntiyaje but gukorerwa to serve. ariko gukorera abantu. So it has to be different. Rero bigomba kuba If you're ibintu to become bitandukanye. great, Niba ushaka kuba ukomeye, serve many, korera benshi, serve people, korera abantu, no matter their behaviors, utitaye ku kuntu no bitwara, matter how they can react, utaravye uburyo but bakira ibyo serve babwira, them. ariko bakorere. Hallelujah. Amen. If you're to be Niba great, ushaka gukomera, serve them. And if you're to be first, niba ushaka kuba uwa be mbere, the slave of ba others. umuja w'abandi, Slow down, manuka hasi, calm down, manuka and hasi, serve maze others. ubakorere. Wash their feet, Oza ibirenge byabo, value them, baha agaciro, add value to them. gira icyo wongeyeko cyiza That's ku how buzima to be bwabo. great in this Ukuri earth. kuzoba ukomeye muri iyi si. It's totally different Biratandukanye cyane. compared to what we see happening in this life. Ugereranije n'ukundi ku isi biba mu bundi burongo. Those who are great, Abo bakomeye mu isi they want people to serve them. bakeneye abantu babakorera. They are not serving, Bo ntibakorera but they abantu. want to be served. Bo bakeneye gukorerwa. That's not the kingdom perspective. Icyo si igicapo rero cy'ubwami To lead turimo. people Kurongora or to abantu. be a good leader. Shaka kuba umurongozi A mwiza. good leader Umurongozi is a mwiza good servant. ni umukozi You mwiza. got to serve people. Ugomba gukorera abantu. Hallelujah. Amen. And Jesus Maze Yesu is that great example for niwe us. karorero keza kacu He dufite. didn't come to be served, Ntiyaje gukorerwa, but he came in this earth ariko yaje kuri iyi si to serve us. kugira ngo adukorere. So if Jesus has become a servant, Rero niba Yesu yarabaye who are umukozi, you wewe urinde to become the boss kugira ngo ucike or to umutegetsi become the one who is going to be served? cyangwa ucike wa wundi abantu bakorera. That's not the way Iyo si yo nzira to lead yo according kurongora to the kingdom perspective. twisunze igicapo cy'ubwami. Hallelujah. Let's proceed. Reka tubandane. Hallelujah. Amen. Let's define a little bit what is leadership Reka dusigure rero tanga definition y'uburongozi or kingship. cyangwa ubwami. First of all, Icya mbere is the ability to influence others, ni ubushobozi bwo influence abandi, to impact people's life. bwo guhindura ubuzima bw'abandi. Is the capacity to rely them to a common cause or vision. Ni ubushobozi bwo kwegeraniza hamwe abantu bakurikira indoto imwe. Matthew chapter 4 verse 19 says, Matayo 4:19. Jesus called out to them. Maze Yesu arabahamagara. He said, come, follow me. I will show you how to fish for people. Muze munkurikire nanjye nzobereka uburyo mucika abarobyi The b'abantu. ability to connect people to a common vision. Ni ubushobozi bwo guhuriza hamwe abantu kuyerekwa rimwe. How you connect people to the vision according to God's perspective. Uburyo uhuriza hamwe abantu kuyerekwa rimwe mu gicapo That's what we cy'Imana. call leadership. Ivyo nivyo twita We uburongozi. can't say leadership without saying influence or impact. Ntidushobora kuvuga uburongozi ata influence ihari, ata abantu bahurijwe John hamwe. Maxwell one day said, John Maxwell yavuze ngo leadership uburongozi is not about influence. ni ibintu bihwanye na If you influence. can influence one or two or many people, Niba wo influence umuntu umwe you cyangwa are a babiri, leader. wamaze gucika And umurongozi. we are born from a great leader. Kandi twabyawe n'umwami akomeye. Therefore, we are leaders. Kubw'iyo mpamvu The turabarongozi. seed of leadership is in us. Urubuto rw'uburongozi ruri ndani muri twebwe. The seed of leadership are called the seed of greatness. Urubuto rw'uburongozi nirwo nita urubuto And rw'ukuganza. I want you to remind you, all of you, Ndashaka kukwibutsa rero our motto in this vision. ikivugo cyacu muri yerekwa. There is what we call great. Hari ijambo twita great. Great is the Cyangwa kubera. giant. Isigura ikigatanya géant. Yes, giant in awakening, Gihagurutswa revolution, mu and transformation. We are. That's what we are in this vision. Tulibigatanya. Okay, we are giants Hallelujah. Vyo kuzana ikanguro who bring revival n'impinduka. and revolution. Great. Giants in awakening, revolution, and transformation. Ibigatanya bizana impinduka no na revolution, je sais pas. Giants are killed by other giants. Ibigatanya vyicwa n'ibindi bigatanya. You can't face a giant if you are not a giant. Ntushobora kurwana ikigatanya nawe utari And ikigatanya. I think it was on a second service last Sunday. Nibaza ko ari ku kikona cya kabiri uw'Imana uheze. I was teaching that wherever you
you see giant, that's a sign, a prophetic sign that you are in a good place. nako nigisha mvuga ngo ahantu hose uzobona ikigatanya icyo ni ikimenyetso cy'ikibanza cyiza. If you are facing giant wherever niba uri kurahura n'ibigatanya ahantu hose that's a prophetic sign icyo ni ikimenyetso that you cy'ubuvugishwa are in a good place. yuko uri mu kibanza cyo You are in a good place to possess. washizwe mu kibanza cy'Imana kugeneye kuganzamo. Wherever there is your treasure, ahantu hose hari ubutunzi bwawe there are giants. hari ibigatanya. Giants are in the place of treasury. ibigatanya byicara minsi yose mu bibanza by'ubutunzi. If you are facing giants, niba uri kurahura n'ibigatanya that's a sign icyo ni ikimenyetso that you are in a good place. yuko uri mu kibanza cyiza. And it's about you to possess the land. rero ni ugomba guhaguruka ugafata ikibanza cyawe. In every Canaan, muri Kanani yose there are giants. habayo ibigatanya. Anaks. Abanaki. Hallelujah. Amen. Are you with me? muri kumwe nanje. Let's proceed. katubandanye. The definition number 2. definition igira kabiri. Leadership is the ability to collect followers, the ability to gather others, to make things happen for the advancement of the kingdom. uburongozi rero ni uburyo bwo kuronka abantu bagukurikira, uburyo bwo kuriza hamwe abantu kugira batume muzana impinduka mu guteza imbere ubwami bw'Imana. Let's go, let's roll a bit. It's the ability to collect followers. ni uburyo bwo kuzana abafollowers abakurikira iyerekwa. Kwegeranya. Yeah. The ability to gather others and to make things happen for the advancement of the kingdom. ni uburyo bwo kuriza hamwe abantu kugira batume mugira ibintu kanaka mwubatse mu kwagura ubwami bw'Imana. Hallelujah. Amen. The earthly leaders, umurongozi wo kwisi they are after fame, bo barondera kumenyekana, celebrity. kumenyekana. But heavenly leaders, ariko abarongozi b'Imana they are for the advancement of the kingdom. barondera kwagura ubwami bw'Imana. Whatever they are doing, ibintu byose bakora they are advancing the kingdom. bariko bagura ubwami bw'Imana. They are pushing the kingdom forward. bariko basunika ubwami bw'Imana. That's the difference iryo ni ryo tandukaniro of earthly leaders and heavenly leaders. y'abarongozi bo mu isi n'abarongozi Tell the b'Imana. person next to you, gira mugenzi wawe, you are the heavenly leader. wewe uri umurongozi ava mu ijuru. Hallelujah. Amen. You are from above waje uva mu ijuru. to do things differently. Hallelujah. Amen. It is also the ability to transform weak people into great people. ni ubushobozi bwo guhindura abantu b'abanyantege nke ukabagira abantu b'abanyenkomezi. You remember in the book of 1 Samuel chapter 22 from verse 1 to verse 2. Samweli wa mbere igice cya 22 kuva ku And murongo 2 wa Samuel 22. 23 from verse 8 to 39. Samweli wa kabiri igice cya 23 kuva ku 8 gushika ku How 39. David made his people great ingene like never Dawidi before. yafashe abantu biwe abagira abakomeye bidasanzwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. To be a leader kuba rero is umurongozi the ability to transform weak people into great people. ni ubushobozi bwo gutuma abantu batoyi cy'abanyantege nke bavamwo abantu In b'abanyenkomezi. other words, great leaders abarongozi bakomeye give birth to giants to shake the nation. bavyara ibigatanya bihindura amahanga. Hallelujah. Amen. That's who we are. abo nibo turi, To transform weak people guhindura abanyantege nke into great people. tubagira abanyenkomezi. Those who are discontent. abo babihiwe, Those who are, feeling like they are failures in this life. abumva ko bananiwe muri ubu buzima But they found out maze the cause of their living bagasanga impamvu yo kubaho kwabo, and they start living according to God's mandate. ukabafasha kubaho nk'uko Imana ishaka ko babaho. That's leadership. icyo nicyo twita uburongozi. Let's proceed. reka tubandanye. Amen. Amen. I have a lot to teach you this morning, bise vyinshi byo kubigisha uyu munsi, but let me jump up a bit. reka nsimbe gatoyi. The demonstration of leadership. ukugaragazwa k'uburongozi, Hallelujah. The process cyangwa uburyo uburongozi to bukorwa, manifest our leadership as kings and queens of uburyo God. tugaragazamo bwa burongozi
You got to understand this. It is the process of reproducing the good things of God in you into others. ni uburyo bwiza bwo kugaragaza ibyiza Imana yaguhaye muri wewe hamwe no mu bandi. It's the process of reproducing. Ni ugusubira kandi kubyara cyangwa kugwiza. Yes, the good things of God in you ibyo Imana yaguhaye byiza muri wewe ubishira mu bandi. Is to make people mu yandi majambo ni gutuma abantu being like you. bamera nk'uko umeze. That's how Jesus taught his disciples. Niko Yesu yigishije abigishwa. That's how Paul taught his son Timothy. Niko Paulo yabwiye umwana we Timoteyo. Go quick in the book of 2 Tim 2:2. Timoteyo wa kabiri. Hallelujah. Go quick there with me. He said, you have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Weho mwana wanje ugirire ubushobozi mu buntu buri mu Kristo Yesu. Kandi ibyo wanyumvanye mu maso y'ibyabona byinshi ubishikirize abantu bo kwizigirwa bazoshobora kubyigisha abandi. He said, you have heard me teach things. Waranyumvise nigisha ibintu. That were confirmed by many reliable witnesses. Byashingiwe intahe n'abantu So now this is your task. Go and teach the same truths. Akariko kazi ndagutumye genda wigishe kwa kuri. Go and teach the same truths. Genda wigishe ukuri nyene to the trustworthy people ku bantu bo kwizerwa who will be able to pass them on to others. Bazosubira kandi bakavyigisha abandi. That's what we call the concept of reproduction. Iki cyo twita igicapo cyo kuvyara. Listen to this. We can't lead rightly without discipling correctly. Ntidushobora kurongora neza tutagira discipleship, tutagira abigishwa beza. Hallelujah. Amen. Are you with me? Bega turi kumwe. Leading is all about discipleship and mentorship. Kurongora ni bihwanye no kugwiza abigishwa. The problem we have in Africa Ikibazo dufise muri Afrika is the lack of discipleship. No kubura ibihwanye no na discipleship cyangwa kuvyara abigishwa. We don't pass the baton to the other generation. Ntidutanga inkoni ku rungano rugiye kuza inyuma yacu. We don't disciple the next generation. Niturera urungano ruzotuza inyuma. Those who will come after you. Abo bazoza inyuma yawe. People live for their own. Abantu bibereyeho. They are not concerned about the next generation. Ntibitwararika urungano ruzobaza inyuma. They don't disciple them. Ntibabigisha. And then we are starting over and over. Rero twama dutangura gushasha uko bukeye uko bwije. 2 Tim 2. 2 Tim 2:2. 2 Timothée 2:2. Okay. Tell the person next to you, 2 Tim 2:2. Ya mugenzi wawe ngo 2 Tim 2:2. Not 2 Tim Timotheo wa kabiri. 2 Tim 2:2. 2 Tim 2:2. Timotheo wa kabiri. He said, pass on the baton. Tanga iyo nkoni. Disciple the next generation. Rera urungano rugiye kuza. Teach them. Bigishe. How to lead. Ingene barongora. I've realized something. Hari ikintu namenye. Very important. Gikomeye. In the Western countries, mu bihugu by'Iburaya, the leader umurongozi start discipling atangura kurera the one who will be succeeding him uzomusubirira while he's still alive. Akiri muzima. But here in Africa, ariko twebwe muri Afrika, the great leaders have to die. Abarongozi bakomeye cyane bagomba kubanza gupfa. Then we vote or we elect hama dutora the one to succeed. Uwundi azomusubirira. That's not how it has to be. Uko siko byari bikwiye gukorwa. Dawidi start discipling his son Solomon to lead while he was still alive. Yatangwe kwigisha umuhungu wiwe Salomo ingene yorongora imbe akiri muzima. Can I teach you something? Bega no kwigisha iki? Go quick in the book of First Chronicle.
genda mu ngoma za mbere verse 29. 29. Let's read from verse 1. kuva ku murongo wa mbere. First Chronicles. Ingoma za mbere. It's actually the last chapter in this book. Igice cya nyuma. From verse 1. kuva ku murongo wa mbere. Listen to this carefully. Mwumvirize neza. Then King David turned to the entire assembly and said, "My son Solomon, whom God has clearly chosen as the next king of Israel, is still young and inexperienced. The work ahead of him is enormous. For the temple he will build is not for mere mortals. It is for the Lord God himself. Using every resources at my command, I have gathered as much as I could for building the temple of my God." Reading clearly. Maze umwami Dawidi abarira ikoraniro ryose ati, umuhungu wanje Salomo ari wenyene Imana yatoranije, aracari muto. He's still young. Aracari muto. Ntarakura. Naco igikorwa ari kinini. Kuko iyo ngoro itazoba iy'abantu, ariko izoba iy'Uhoraho Imana. His father. Jewe niteguye ivy'iyo ngoro y'Imana yanje uko nshoboye kose. Naronde amazahabu yo gukoramwo ibintu vy'amazahabu nyene, n'amafeza y'ivy'amafeza nyene, n'imiringa y'ivy'imiringa nyene, n'ivyuma y'ibintu vy'ivyuma, n'ibiti vyo gukuramwo ibintu vy'ibibazano. Niteguye n'utubuyenge twitwa shohamu, n'utundi tubuyenge two kuzorumikwa. You can just stop there. Okay. This is King David. Uyu n'umwami Dawidi. He was still alive. Yarakiri muzima. And there was a task to build God's temple. Hari igikorwa cyo kubaka inzu y'Imana. He called upon his assembly. Ahamagara ikoraniro ry'abantu. Other version said his senators. Ahamagara sena. The governors. Abarongozi. The staff. Abakozi bakorana. He got with him to rule the nation of Israel. Abo bafashanya mu kurongora igihugu cya Isirayeli. Maze arabwira ati muze dukora inama. I want you to know. Hari ico nifuza ko mumenya. God has chosen my son Solomon. Imana yaramaze gutora umwana wanje Salomo kugira ngo azubake ingoro y'Imana. He's still young. Ariko aracari umwana. He's not mature enough ntarakura cyane to do that work. Wakora igikorwa atoranyirijwe. I myself jewe rero and you, I want you to help him. Ndashaka umufashe. So the work he's going to do kugikorwa agiye gukora is very tough. Kiragoye. He can't do it by himself. Niyo gikora wenyene. He's still young, so aracari muto. Let us help him. Reka tumufashe. So that task will be easy for him. Kugira igikorwa kibi coroshe kubwiwe. That's what we call mentorship. Ibi nivyo twita rero mentorship canke ubutoza voilà. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We are in the generation turi mu runganwe out kwibako, when we depend on ourselves. You are about to get married. Ugira urongore. Even your family members nabo mu muryango wanyu are not helping you in anything. Nta kintu na kimwe bagufashije. You got to fund your dowry. Ugomba kurondera inkwano yawe. You got to fund money to rent the salle de reception. Ugomba kurondera amafaranga yo kota salle de reception. You got to look for the money to rent the everything, the dresses, the everything. Ugomba kurondera amafaranga kugura impuzu n'ibintu byose biri mu nzira uza gukoresha. I call it ibirarane in nowadays. I call it debts like that. Ibirarane. Hallelujah. Like that. Actually, you should be supported by your family. Mu byukuri wari ukwiye kuba warashigikiwe n'umuryango. In the ancient time, muri kahise, when your son or your daughter is about to get married, igihe umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe yagiye kugira ubukwe, it was the parents' task karakazi k'abavyeyi to arrange to manage everything. kuya bategure ibintu byose. But see today, ariko raba ubu, igituma utarongora vuba, the reason why you don't get married early, the time it will take to gather the dowry. umwanya bizogufata w'inkwano yarazimbye. I was about to say that. Hallelujah. Amen. Now it's 5 times. Ubu ni inshuro zitanu. Ibiciro byaraduze. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You got to look for the cars to carry your parents. Ugomba kurondera n'imodoka zizoterura abavyeyi bawe
n'ivyo bari bashoboye babigutaka ukavyishobora. Even the responsibility you're supposed to carry on. Hallelujah. We got to change things. Dukwiye guhindura ibintu. I said we got to change things. Duteza guhindura ibintu. From this generation, kuva muri uru rungano, things must change. ibintu biteza guhinduka. My son will no longer pay his dowry. Umwana wanje ntazoriha inkwano yiwe. Hallelujah. Even my daughters. N'umukobwa wanje. Bijya ngurumva ko genzanire ngo inkwano kandi ibintu byarazimbye ngo umukobwa nda. This discussion about the dowry, the money. Sindiko namugurisha. Kera bavita agashimwe k'abavyeyi, isn't it? In the past time it was like but today the family has to gather. Ariko ubuye imiryango igomba kwicarana. And they start calculate. Bagatanga guharura. School fees. Amaminervare barishe. Yeah? I pay his school fees abroad. Narishe minervare ku ishuri ridasanzwe. They calculate the dresses. Bagaharura impuzu nazo They bamuguriye. calculate the transportation. Bakaraba n'amafaranga bamuriye ya They transport. use, oh my God, that's satanic altars. Ivyo ni bicaniro by'abadayimoni. It had to change. Biteza guhinduka. Now our sons are very hardened. Ubu abasore baragowe cyane byarakomeye. Instead of worshiping God, mu kibanza cyo guhimbaza Imana, eyes closed, hands lifted up. Amaso ahumirije amaboko hejuru. Lord, mingwano. Give me dowry. Mingwano mana mingwano we. How are going to change this nation? None uzohindura igihugu gitekana usengera inkwano. While we are busy of asking dowries and other things. Kandi tugomba dusaba inkwano. Instead of praying for transformations, mu gishingo cyo kwitegurira kugira ngo duhindure ibintu, we are praying for dowries. ubu dusengera inkwano, weddings, mariage. Hallelujah. Birakomeye. Hallelujah. Amen. It has to change. Bikwiye guhinduka. And it has to start from you. Kandi bigomba gutangurira kuri wewe. Umwana wawe uzovyara. Your child. Made up your mind. Bishire mu mutwe. Ni wowe uzomurihira inkwano. You are supposed to pay his own dowry. Muvyo ukora wakoze vyinshi nimba ari umuhungu inkwano yimushiye ku ruhande. Whatever you've done in the past, it's also your responsibility to pay for him the dowry. It's so lovely and honorably. Ni iby'agaciro kandi byubashwe cyane. Your son's dowry. Gutangira inkwano umuhungu wawe. Aravuga ati akomena amashi. You need to clap for that. Hallelujah. It has to change. Biteza guhinduka. Hallelujah. Ngwicuya twabizi. The sweat we had. My goodness. Hallelujah. Leadership. Uburongozi is a lifetime gifting. N'ubuzima bwo kugira neza abantu. Okay. Leadership. Uburongozi according to kingdom perspective. Mu gicapo cy'ubwami bw'Imana. It's a lifetime gifting. N'ubuzima bwo gutanga bwo kubaka ubuzima bw'abandi. You don't get tired to gift. Ntushobora na rimwe kurambirwa mu gutangira abandi cyangwa kubaka ubuzima bw'abandi. You don't get tired to do good for people. Nturambirwa kugira neza abantu. You keep on valuing them. Ubandanya ubashiramwo iby'agaciro. You keep on blessing them. Ubandanya ubahezagira. Adding values to them. Wongera agaciro ku buzima bwabo. It's a lifetime gifting. N'ubuzima budahera bwo kwamutanga ubuzima bwawe wubaka ubuzima bw'abandi. Hallelujah. Amen. A king umwami is always pleased to give gifts. Yama anezerwa cyane gutanga amakado cyangwa ingabirano. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh God, your time. Man, umwanya. The quality of leadership is to lead with the integrity of one's heart and with the skillfulness of one's hand. Ubwiza canke ubwiza bw'uburongozi no kurongora abantu ko ufise ubwizigirwa bwo mu mutima hamwe n'ubuhinga bwo mu biganza. Amen. Seek things very quickly.
ibintu I bitandatu want you twihuta. to write them down. Number 1, Icambere, have a leader's head. gira umutwe w'abarongozi. It means Bisigura understand people tahura abantu so you can relate and appeal to people. kugira ngo ushobore kwegerana nabo kandi unabahamagare. Number 2, Kabiri, have a leader's heart, ugire umutima w'umurongozi, which is loving people and saving them. ari byo gukunda abantu no kubakorera. 3, Gatatu, have a leader's hand. gira ibiganza cy'amaboko It y'abarongozi. means help people and add value to them. Bisigura fasha abantu kandi ubongere ko agaciro. Help them succeed in their own dreams, destinies, and visions. Bafashe gushika ku ndoto zabo n'amayerekwa yabo. That's what we call the leader's hand. Nico bita ibi amaboko y'abarongozi. A leader Umurongozi must understand his people. agomba gutahura abantu biwe, He must love them and serve them. agomba kubakunda no kubakorera, He must help them agomba kubafasha, and add value to them. agashira agaciro kuri bo. In other words, he helped them to succeed in their own visions Mu yandi majambo dreams, abafasha gushika ku ndoto zabo, and destinies. amayerekwa yabo hamwe n'amayerekwa Number 4, Icakane, have a leadership lifestyle. gira ubuzima baho nk'umurongozi. Yes. There is it's I think one of the songs of Tupac Shakur. Ni imwe mu ndirimbo ya Tupac Shakur. He said one day, all eyes Yavuze ati are on me. amaso yose ari kuri jewe. That's how a leader Uko niko umurongozi perceives things. abona ibintu. Though you consider you are in an isolated place, Naho wo kwibaza kuri mu kibanza kinyegeye, there are unseen eyes hariho amaso utabona watching over you. agucunze. Hallelujah. Amen. There are people when they want to sin, Hariho abantu iyo bakeneye gukora ivyaha they go countryside, baca batuga ruguru, in Muyinga, Burunga, Imuyinga, Burunga, Utanyerera, and they think no one there baca bibaza ko hiyo amaso ataye hari, who knows them or ati nta n'umwe anzi aha hantu. listen. Tahura neza, You don't know ntavyuzi that people know you. ko abantu bakuzi. Don't lie to yourself. Reka rero kwihenda. Wherever you are, you can be. Ahantu hose uzoburi, There are people hariho abantu who know you. bakuzi. There are unseen eyes N'amaso ataboneka watching over you. ariko arakuraba. And sometimes Hama rimwe na rimwe you can miss out urashobora gukora amakosa to the person who can help you in the future. kuri wa muntu azogufasha muri kazoza. You don't know the person you are relating with, Wowe ntuzi abantu muri ko murahura nabo, who maybe will become to your life. uwo ico abo bantu bazoba muri kazoza kawe mu buzima bwawe. Have a leadership lifestyle. Baho nk'umurongozi uzi ko amaso akuraba. In number 5, Gatanu, we are to be good. Number 1, dukwiye kuba abantu beza, faithful, abizigigwa and servant leaders. kandi abarongozi bakorera abandi. We are to be good no matter what. Tutitaye ku byatubaye ko tugomba kuba turi abantu beza. You got to be good. Ugomba kuba uri umuntu mwiza, To be faithful kuba umwizigigwa and servant leaders. kandi ukaba umurongozi akorera abandi. And the last one, Icanyuma, oh God. God doesn't always call the qualified, Imana ntihamagara abakwiriye cyangwa abakarifye, but he qualifies the called. ariko ishoboza uwahamagawe. 1 Corinthians chapter 1 verse 27 Abikorinto ba mbere 31. cy'icambere 27-31. He doesn't always call the qualified. Imana ntihamihamagara ababishoboye, He can call them, irashobora kubahamagara, but he's not always calling the qualified ones. ariko si iminsi yose ihamagara What ababishoboye. we know, Ariko icyo tuzi, he qualifies irashoboza
whom he called. abo yahamagaye. Amen. Amen. You can be unqualified urashobora kuba utabishoboye according to this life, twisunze amastandard according to the y'ubuzima, society, twisunze ikibano, but God is the one to qualify you. ariko Imana niyo izogushoboza. If he call you, niba yaraguhamagaye he qualify you. iragushoboza. Amen. Amen. So for the matter of time, kubera ikibazo c'umwanya I'll be sharing this teaching next Sunday. nzobandana nigisha inyigisho ku Imana uza, We got to be different. ariko dukwiye kuba abadasanzwe, abarongozi badasanzwe. We got to show them how to lead teza kwereka abantu ingene turongora according to the kingdom perspective. twisunze igicapo kinini c'Imana. Amen. And for especially young people, cyane cyane ku bakiri bato, grow up muko murakura, with this mentality mukurane ibi vyiyumviro mu mutwe wanyu of being a good leader, byo kuba abarongozi beza, the one who lead after God's heart abo barongora bakurikiye umutima and God's w'Imana, mind. bakurikije n'ivyiyumviro vy'Imana. You can stand on feet. bashobora kuvyaguruka.